Mwaramutse neza abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose. Ni Olivier Hakizimana na Nathalie Nyamoya twongeye gutegwa iteka ryo gusangira namwe ibiganiro biriko biratwereka uruhara rw'ingene duteye uko tumeze twarabonye yuko dutandukanye hama biradufasha kubona canke kumenya ingene dufata abantu bose na cane cane kwimenya kwiyakira gutahura uburyo Imana yaturemyemwo ntibikwereka vyose byensubira ingene uko Imana yakuremye ariko birakwereka birabigisha ibitari bike kuvyerekeranye n'amatamperama kandi twasanze ahanini imigenderanire tugirana ari abo tubakanye ari abana bacu mbere no mu migenderanire tugirana n'Imana burya hariyo influence nyamukuru cane iva ku kugene duteye canke ico benshi bakunda kwita personalite canke temperament zacu. Hama rero twongeye kubashimira dufasha akanya ko kubashimira abantu batandukanye batwandikiye badushingira intahe badushimira bashima Imana kwiza inyigisho ziriko zirabungura ziriko zirabafasha ziriko zirabatera intege novuga ikintu cyanyoheye cyane nuko umuvyeyi ambyara nawe byamuryoheye gose zamuhezagiye ariko arambwira ati numva nosubira inyuma hasubira kuja kurera biraryoshe gose n'ukuri ni ibintu bitera intege. Hariyo abamama bamaze iminsi batwandikira na Nathalie bakuze bavuga bati bo kwifuje bari kuryoherwa kumbura iyo baronka izi nyigisho mugabo ntibita igihe nagomba kubabwira burya twese turi mu rugendo rumwe ni vyiza yuko uzora zirungikira bagifise abana batoyi ariko burya novuga naho turiko turavuga muri uyu mwanya abana bato aya matamperama niyo dukurana birashobora kugufasha kumbure no kuri abo bandi. Hama ikintu nagomba kubasaba nakivuze muri audio iheruka navuze yuko inyuma y'aya audio abiri tuzogira kuriye y'umwana w'umusange niyo tugomba guhera kuri uyu munsi tugomba gufata akanya tukazogira audio tukazosengera hamwe nico gituma tugomba kubasaba muturungikire imitwaro arabafise abana bafise ikintu kibagoye kuri bo ndagomba yuko duhuza ukwizera ndagomba yuko duhuza inama tugahuza ukwizera kugira dushobore gusengera iyo mitwaro yose ivyo bibabakiye ivyo bibagoye ivyo vyabakomerekeje vyabaruhishije ivyo bikwereka yuko umengana umusozi Bibiliya iratwereka yuko dusengeye hamwe nukuri babiraho canke batatu bakoraniye hamwe bakagira ico basaba ijuru riruguruka kandi tukabona ibikomeye. Imana ishimwe cane. Ngomba no kubibutsa yuko hariyo chaîne ya YouTube twatanguye yitwa Baho Podcast aho mushobora kuronka izi nyigisho ku bataronse umwanya wo kuzikurikira kuva dutangura zirashobora kubafasha naho nyene. Rero nagomba kubikaze Nathalie baramutse kandi yongere dusomere hariyo n'intahe umuntu yari yaturungikiye intahe reka dusome imwe hama aca tubwira ku vyerekeranye n'ivy'abana babasange naho nanje ndiko ndavuga ndi umusange ndibaza hariyo vyinshi nza kwibonamo. Ndabaramukije kandi nukuri nkuko revyeje kubivuga ni bakwe twatewe kugusangira ijambo ry'Imana ku gusangirira ibyo twasomye canke ibyo twabonye ibyo twize n'ibyo twaboneye mu muryango wacu vyanakoze nkuko revyeje kubivuga hari y'umuntu yanyandikiye hari benshi bariko baratwandikira cyane kuvyerekeye nk'abakorehika abana baravyeyi barabibonye hari n'uwatubwiye ati je nenze ku mwana wanje agwaye amadayimoni nararemeshejwe yuko atagwaye ati hari n'abandi twari tuzi ko tugira tujane kuba psychologue ko afise ingorane ariko ubu hari byinshi twatahuye twabonye yuko bidateye ubwoba. Rero hariho umuvyeyi yatwandikiye ati inyigisho zirubaka cane byo kuri Imana ihabwa icubahiro yo yitanga ubwenge. Inyigisho z'abana nazo zirarengeje hamwe zoshobora gushikira abavyeyi benshi aboba bagiriwe amahirwe cane nabo bazoshikira bagifise abana bato no kubana bakuze zirakenewe cane ariko mvuze bato kuko umuvyeyi yagiriwe ibakwe akazironka kare hariho vyinshi vyokira kubijanye n'ingene turera abana mu kutamenya uhoraho ashishikare guhishurira amabanga
meza ubwoko bwiwe bubone gukira amen. Ni ntahiremesha ariko nashaka no kumuresha uwo muvyeyi yuko mu minsi iza tuzovuga ku vyerekeye usi ama blessure émotionnelle ibikomere umuntu aba yaragize. Hari igihe mukuri umuntu akora ibintu mu kutamenya, benshi rero bakora ibintu mu kutamenya bakababaza abandi, rero navyo tuzobivuga. Ariko ikiryosha hamwe n'Imana, ugukira ni guto umwaka kandi ukubuhoka ni kubura umwaka, kandi ijambo ry'Imana riravuga ko là où le péché a abondé la grâce a surabondé. Nibyo hari igihe ubibona kandi gitwenza abantu bakuze bamaze kuronka abuzukuru nibo umenga barabishashaye kurusha abakivyara. Kubera iki? Kuko bari bagize experience ndende, ofo umuntu abitahura kurusha kuko yigeze kurera abana umwanya munini, avuga ati Imana yanje arivyo nasubiyemwo nakoze ntategezwa gukora, n'ibintu vyumvikana. Jewe nibaza yuko isengesho rikomeye niryo cane ryo gusengera abo bavyeyi, umuvyeyi wari wo wese ahari, kuko burya se umuntu ahindura, se abantu bahindura, sininyigisho zacu zihindura, n'ubuntu bw'Imana buhindura. Hari igihe umuntu ashobora kuzumviriza ntizinamufashe, ariko hari n'ikindi gihe usanga aciye mu kibazo canke ari mu gihe ciza Imana yateguye umutima wiwe, ugasanga arabohotse kandi aciye abohora n'umuryango wiwe. Rero nkuko Olivier yavuze, n'umusi dutangure kuvuga kuberekeye abana basanga. Twe nta mwana w'umusange dufise, antukasi nibaza, ariko nka Olivier wewe aramusanga, ndibaze ko aza kudufasha kwibuka ingene kera yari ameze canke gutahura ibintu bimwe byamushikira, kuko ndibuka yuko aravuga ati nguje narankishure kubera ibi nibi. Buri toza gutahura mu gusoma no mu kuraba ubwo buzima bw'umwana w'umusanga igituma yajise akora uko akora, yifata uko yifata, abaho uko abaho. Kuri icyo Natali yaraje kuvuga ingene nankishuri jyarakuze nankishuri. Hari igihe nkunda kubivuga nkabibwira abantu, nkabona bamwe ntibavyumva, ariko nakuze nankishuri kuko uburyo batwigisha kuva mu gatondo gushika ku mugoroba nukuri. La fois passée turiko turiga kuri izi nyigisho, turiko turaraba abavyigiye, abashakashatsi babigiriye ubushakashatsi, bariko baravuga yuko umwana w'umusange arambirwa vuba, akeneye variete. Niyo ngo uriko uramwigisha ibiharuro, ngo ni vyiza yuko uzura muhindurira akabona ibintu bitandukanye. Urumva nk'udufindo twinshi dutandukanye, ntaba ari cya kindi nyene monotone kimwe kiri harimo routine nike. Urumva donc ni ibintu ngo biba destabiliza gose umwana mu mwanya mutoyi, akidefokaliza akabivamwo. Wowe rimwe na rimwe ukibaza uti uyu mwana kumbure nta bwenge agira. Urumva nico gituma nagomba kubwira abavyeyi, mvugira bene wacu abasanga abavyeyi bafise abana bakiri bato babasanga, rimwe na rimwe ubona umenga ntabwo umenga bari attention, bari concentre cyane cyane iyo bariko baragira ivyigwa. Ni vyiza yuko iyo musubiye gutahura yuko niko bameze, bakeneye yuko umuntu agenda ahindura ibintu. Kuko nanje hari igihe nahora nibaza, none jewe ndi indobo kweri mw'ishuri. Urumva ndikijuju, mugabo ndibuka yuko igihe nitumye nkavuga ni ukuri ndagomba gufata umwanya wo kwiga ibi bintu. Urumva ndagomba kwiga ibi bintu, ndagomba kubifatira umwanya, basha ni ukuri je ndaramenya nkabitora. Donc ariko ikintu cyo kudahindura carangora gose. Igihe rero nasoba icyo kintu, ni ukuri narumvise nduhutse muri jewe, ndavuga malgré ko nkuze, kuko n'ubu birankurikirana rege n'ubu. Njye ndibuka naragize ishuri rya Bibiliya, turiko turavugana na Natali kuko yaragize nawe ishuri rya Bibiliya, turiko turavugana nivyo nararyoherwa kuko baranzanira ibintu bishasha ntarimenyereye. Mugabo haheze imyaka hari ibintu basubiramwo banarumvise, ni ukuri nkumva ndarambiwe, nkumva umenga ibi bintu bimeze gute. Donc style enseignement monotone niki. Donc canda bwa bundi nuku tumeze. Ariko par contre umumelankolike yimugumizemwo, yisubiremwo, yigarukemwo muri uyi perfect, araryoherwa gose. Je nibaza yuko n'izi enseignement heureusement ko twatanguye ku bavyeyi n'amatamperama yabo, bituma umuvyeyi wese arafise icazana apport azana mu buzima bw'umwana wiwe. Ayo
izo ngorane cyangwa amadefi sinazita ingorane n'amadefi umwana w'umusanga cyangwa umwana uwo ari wese afise yaba umukorerike melancholique cyangwa phlegmatique barafise amadefi yabo bisigura yuko umubyeyi ategezwa kubankadira atababaye adashavuye kuko nibaza yuko intambara ya mbere umwana w'umuntu akora cyangwa umubyeyi ni kubona yuko ibara ryaguye yuko nta bandi bahari umwana wanje n'ikijuju kurusha abandi cyangwa naho ni gitabwa kubera iki atikonsantra kubera iki yaba ashaka guhindura umwanya kuko mu byo twasomye ngicyo kintu twatanguriye ko ni umwana kugira attention yiwe igume hamwe n'ikibazo bavuga ati attention ihinduka nka meteo ihinduka nk'umuyaga urumva muri ako kanya izuba giye ko riraka ibicu birarenganye izuba riraheze urundi muyaga wakubita izuba rikaka ni umwana adafatika attention yiwe igoye bisigura ko ushobora no kugira n'ubwoba donc ufise uwo mwana kuvuga ati mega afite un déficit de l'attention surtout nko hanze bama bashaka ko ibintu byose bigenda ku murongo abana ntibashobora kuja ku murongo nivyo ukumurera birafise ikibanza kandi ni na vyiza cyane ariko vyoroha biri mu rukundo rw'Imana ubuntu bw'Imana niyo watahuye ko ico kintu atari kibazo aha natarareka aravuga yuko bahindagurika nk'ikirere iyi changement ya meteo nagomba gupreciza gato kuko turiko turavuga melancholique turavuga yuko nawe ahindagurika donc ameze nk'ijuru ikirere plutôt donc urumva wasanga aryohewe après ugasanga arashishwe umusange si uko bimeze umusange niyo ahindagurika c'est humeur ni plus wewe la recherche du plaisir donc ni ukuvuga ahantu ivyo amenyera vuba kandi iyo amenyereye acashishwa agomba guhindura pour plus de bonheur plus de plaisir donc ni ikihe kiryoha kuruta ni ikihe kimwepata kurusha ikimusamaza kurusha ni akantu agomba kongeramo gato ego vraiment en fait ni kugira différence entre iyo attention na humeur nu urashavura uraryohewe uyu ni umumelancholique ariko umusanga ahindagura attention bisigura yuko uri umwigisha d'ailleurs n'aya matexte twako turasoma n'aya article bavuga ngo muvyeyi n'umwigisha kuko baravuga ati ni vyiza ko n'umwigisha vyoba l'idéal bien sûr yuko umwigisha amenya amakaractère y'abana amatemperament kugira amaze kwidiagnostika bimworohera ingena mufasha ntabifate personnalité je mfise umwana w'ikivagundu ntabona ntiyumva yamashaka kwiruka mwibarabara umuntu akamenya yuko sukuda ariko hari ikibanza cyo guhana hari ikibanza cyo gushiraho structure hari ikibanza cyo kugorora hari ikibanza avuga ati non concentre toi c'est bon ariko biroroshe kubikora udahahamutse udashavuye atanzigo atakintu kibi rero kubera afise attention yame igena nk'agapira aba ari enthusiaste kandi ashaka muri agite umengana kana ariko arakurikira kavuye ngaha kimutse iruhande kagiye hajya kiki donc attention yiwe imuja ituma na tuzesme imuja numa yiruka ari agite aho rero acashaka gushusha n'umwana w'umukorehike bafise amaraso ashushe amafise ibintu byinshi byo gukora bare extraverti bose n'abantu bashushe n'abantu biruka nacyo gituma bavuga yuko kuzana variete mu activité ni ikintu kiguma kimumotiva aguma yumva yuko ashushe aguma yumva yuko ibintu biryoshe ibintu bimeze neza urumva donc icyo kintu kiramumotiva kumva yuko ibintu bigenda birahinduka mwibuke turi ko turavuga ku byerekeranye n'abasanga twaravuze intumwa ikomeye cyane tubona yuko Yesu yahaye no kurongora abandi Petero anavuga yitwa Simoni bisigura itete irenga hama mu nyuma Yesu aramubwira ati nzokugira Petero nzokugira nka roche urumva urutare ibuye rikomeye sivyo donc abasanga na cyane bakira abana bobo nirenga novuga riri fragile donc rihindagurwa n'imiyaga yose uzosanga iyo propoje ikintu ni waba yashusha ubwa mbere mugabo urumva depart aratanga abantu bose ariko arrive uramurondera utarihe meya activité ko ndiko ndegeranya amakopi canke ndiko ndegeranya amaresultat bigeze
bimeze gute mbega bimwe nabasaba mu cyumba ko wari washushe ko mugira isuku ko mugira mukora ibintu none ageze hewe wari ugasanga nguyo mu majuwe nguyo mu masafuriya nguyo yagize iki urumva mu mwanya mutoya nk'uyu umaze kumumenya nk'ubu umaze kubyumva ni ukuri ndumva yuko nk'impanuro noha ababyeyi bafite abana nk'aba n'igihe avuga ati nk'ubu tugomba gukora mu cyumba tugomba gukora mu cyumba ariko hatarahera nk'iminota 5 akajya avuga ati reka tube turahagarikiye ngaha tujye gatoya muri kwizine cyangwa tujye gatoya ahandi tugire ikinyidugu tugaruka ngaha kumva yuko ariko arahindura ni ikintu kimufasha cyane akumva yuko ari fokasi. nari mfise ikibazo none muri icyo gihe hariho umubyeyi aba yibaza ikibazo ati none kapasite yo kuko umwana afise nk'iyo uko ameze nk'umwana w'umusanga kapasite ya konsantarasiyo iri hasi cyane ariko uko biri kose isi ntizokwa imurindira none impanuro woha nk'umubyeyi afise umwana nk'uyu cyangwa memara limite sike tubavura yuko wakugirira ukiri muto kugira kapasite de konsantarasiyo ikure ni force n'ibyo kuba uri inventif kuko turaza kubona yuko n'umwana mu byiyumviro afite ibyiyumviro birota byinshi kandi ni byiza mugabo amemta arakeneye kuba kanalize no kuvuga ati ekute umwanya wo kwiga urageze canke naho nawe bari mu cumba yego dusase ko waje gusasa tugire ki donc sinzi uwo muhanura iki kugira capacité yo ya concentration duge uretse impanuro dutanga de façon générale kuyobora mpemu yera kumva icyo Imana ikubwira etre écoute kumusengera n'ikintu rero gikomeye cyane gukunda umuntu kuko burya nasanze urukundo ni baze ikomeye cyane gukunda umuntu ndakunda cyane cyane igisoma kitwibutsa kitubwira ku rukundo mu cyate cya mbere cy'abikorini kigabane cya 13 duhere ku murongo wa 4 washaka no ku murongo wa mbere ariko aho batuha amasipesifisite nuvuga yuko rukundo ni guhera ku murongo wa 4 aho tubona ko urukundo rwihangana rugira neza n'ibindi donc ubwo rukundo de façon pratique niyo dukunda abana bacu kuko burya nuvuga urukundo umuvyeyi akunda umwana ni urukundo twita ko ari urukundo rwegereza urw'Imana ariko ni n'urukundo si ruri egoiste muri nivo yayindi idasanzwe urumva niho rero iyo ego donc urukundo rw'Imana rugiye rurafata icyo kibanza kugira ngo rwapfuye ubwo rwacu rero egoiste donc bici bifasha kugira ushobore gufasha uwo mwana mugabo ikindi naco ngerageje kwibuka jewe uraziganata n'ubu urabizi nkunda kubikubwira jewe iyo bavuze ngo tugomba kugira etude ndazi Natali agomba kujyana mu cyumba atamuntu amugora umve jewe nkeneye nanjye unjare mu isoko niho ni konsantre ni ukuri urumva maragre yuko uvuga ngo none uyu mwana arakeneye structure rege turi ko turavuga yuko bakeneye donc nta si ukuvuga yuko batari attentionné no c'est ça bafise uburyo bwabo nicyo gituma ari byiza kumenya uburyo bwabo kuko chaque fois iyo umutwaye mu buryo bw'ubundi aradekosha mu mwanya arabivamo nicyo gituma jewe nk'ubu umbwiye ngo nicaye ahantu ngo nige ifu yuko uzuramo iminota 5 nkaza ndahindura nicyo gituma je niro turuva nkunda kuja ahantu abantu twiganye bose barabizi abo twongeranye etude nagomba batera udukuru uko iminota 10 uko iminota 5 uko iminota 20 hariya amatelefone hoho urumva ucuraba ucugira cyangwa hasuguma sohoka muri toilette kugira cyane cyane ko nize mu bapatiri wasanga hari disipurine ikomeye ngumasabanje muri toilette kugira naye impindure urumva ariko nanje tugeze ibintu vyo gufata mu mutwe ndakurahiye abanyegera bari bake narabiririmba habidehura donc urumva ntiwovuga ngo umwana nta attention agira mugabo afise uburyo ari attention bitandukanye kumbure nawewe uri melancholique bitandukanye n'umuflegmatique cyangwa colérique kuko muri rusange amashuri ari organisé de façon mélancolique en fait amashuri muri rusange ni meza pour le mélancolique plus le colérique et le flegmatique après en tout cas en dernier le pour le sanguin
washaka n'abakorerike baragora gufitinga kuko ni ibintu navuga biri kadire bo bakeneye batwara iyo kadire urumva donke iyo kadire mu gihe itari kirabaseriva kuyiviyora biroroshe urumva tandisike umuntu umuflegimatike wewe ntagomba kwiteranya wewe aratemba iyo ruja umumerankorike nawe ni ariyepanuisa urumva muri kadire ni bimwe namwe nkurikira videwo iri kiravuga ingene uyu munsi ugiye kuraba uko ishuri riri oruganize niko ryari oruganize iya 50 ya 60 ya 100 ya ntibiyadapta paraporo y'ingene kumbure abantu bameze ni nk'umuntu yavuze ati ni nko gutora modere y'ikinini kimwe ukagiha abantu bose kugira ngo gitirete indwara zabo bose rero ibyo tuzobandanya tubidevelopa ko muri iyo nzu ikurikira ni ukuri imana ibahezagire nagomba kubibutsa abafise imitwaro mutangure kutwandikira tuzofata umwanya wo gusenga kandi turizera yuko imana izotwiyereka tukabona ikora k'abantu kandi ikora ko n'abo bana banyu cyangwa abana bacu imana ibahezagire mugire ijoro ryiza abandi mugire umunsi mwiza amen.